Abaramukije mwebwe inshuti babanyi mukunda kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro biteguye mu rurimi rw'ikirundi tuba twakoreye amatohoza yizewe ndetse twakoze amatohoza yimbitse. Rero wowe udahema kubana natwe amakuru ya buri munsi turagushimira cyane. Rero tuguhaye ikaze kuri uyu munsi kandi ukomeze kunezererwa umunsi Imana yaguhaye. Rero reka tubagezeho impfunyapfunyi z'aya makuru. Muri Bukinanyana haravugwa ko ikiziga cy'indongozi ya CNDD FDD cyatoye rero mu ruzi Kaburanwa. Rero naho mu yandi makuru birimo biravugwa ko rero abantu ku mbuga nkoranyambaga barimo bagenda bagaragaza ukuntu impunzi zihunguka zivuye mu Rwanda ziba zitandukanye cyane n'iziva Tanzania. Rero abahunguka bavuye mu Rwanda ngo baba ari smart, basa neza. Ese koko nibyo? Turaje tubirebe ku buryo bw'idonido z'aya makuru. Ariko mbere yuko tujya ku buryo bw'idonido, reka dusabe wowe utari wafyonda sabone canke subscribe kugira ube uyifyonda amakuru ajya agushikira ku gihe. Muri Bukinanyana ikiziga c'indongozi ya CNDD FDD catowe mu ruzi Kaburanwa kuwa 12 Ntwarante 2026 kuva ku ntango z'umwaka 2026. Intara ya Bujumbura iramaze gutogwamo ibiziga bishika 40. Mu mwaka uheze hari ku rutonde rw'intara zishwemo abantu benshi cyane mu Burundi. Ku bw'icegeranyo cari iteka ishirahamwe rigengwa n'amategeko y'u Burundi ariko akorera mu buhungiro. Urupfu rwa Abrahamu Niyigarura indongozi ya CNDD FDD muri ako karere ruje kongereza ubwoba n'umwiheburo mu banyagihugu. Mu ngwi imwe gusa ni ikiziga kigira kane gitowe mu ntara ya Bujumbura. Ikiziga ca Abrahamu Niyigarura w'imyaka 41 akaba ku mutumba wa Bitare muri zone Ndora komine Bukinanyana intara ya Bujumbura uburengero bw'Uburundi. Catowe kuri wa kane mu gitondo ku ruzi rwa Kaburanwa. Ku bw'amasoko mu ntwaro mu muryango uwo yishwe yarazwi nk'indongozi ya CNDD FDD. Umugambwe uri ku butegetsi mu karere yarafise ibikomere ku mutwe bigatuma hibazwa ko yishwe. Ku bw'amakuru twegeranije Abrahamu Niyigarura yari mu mugwi w'abantu 5 bari bajejwe umutumba mu Bitare. Akaba yarazwi muri ako gace mu bikorwa vyiwe mu mugambwe uri ku butegetsi. Ku bw'amasoko menshi ico kiziga cariko amaraso menshi ku mutwe, bikaboneka ko ashobora kuba yarakubiswe icuma. Abo mu muryango w'uwo muhisi bamenyesha ko batari bazi irengero ryiwe kuva kwa 11 Ntwarante. Ku bw'ababibonye Abrahamu Niyigarura yari yiriwe muhira iwe imbere y'uko abura mu buryo butangaje. Abo mu muryango wiwe bavuga ko bababaye bakabona ko yishwe n'abantu bataramenyekana. Rero amatohoza yateguye. Umuryango n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Bitare basaba indongozi zo muri ako karere gukora amatohoza byimbitse kugira abo bihama babashe kuba bajyanwa mu butungane by'intangakarorero.
aho mu yandi makuru biravuga ko impunzi zihunguka zivuye rero mu Rwanda ziba zitandukanye cyane n'iziva Tanzania. Abahunguka bavuye mu Rwanda baba bari smart, basa neza, bambaye neza, eka ukabona ko igihugu bavuyemo naco kiri smart. Kandi impunzi yaho nk'umugenzi wa CNDD abava Tanzania, impunzi yaho itaha ku bushake bwayo. Abava Tanzania bo nk'umugenzi wa CNDD FDD uravye kenshi baboneka ko bari bafashwe nabi cane, kandi birumvikana nta muntu yoba yaragufashe neza hama akwirukane ku nguvu. Muri Tanzania hari abarundi benshi bahunze 2015 bavuye mu nzego zitandukanye, abasirikare, abapolisi, imbonerakure, abategetsi batandukanye mu ntwaro n'abandi. Abo bose bagiye baraburirwa irengero kugeza uyu munsi ntawuzi ko bakibaho. Imiryango yabo yararondeye irabura. harabaho begeranije abari abasirikare, abapolisi, imbonerakure ngo babatwaye mu bigo bigisha kubana neza n'abasivile. Ijisho ryabaye iryo. Amakuru adusumira iperereza ry'u Burundi n'irya Tanzania barakoranye cyane muri ico gikorwa cibisha cyo kubatakaza. na rirya iperereza ry'u Burundi ryari rifise abakozi muri ariya makambi yo muri Tanzania. Nayo rero nguko urumva ko ibi byose bigaragaza amabi nyene Neva akomeza akorera abenegihugu. Rero aya niyo makuru twari tubafisiye none, ariko kuri wowe tutatanguranye twakugezaho zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibandako. Muri aya makuru twabamenyesheje ko bikomeje kuba agatereranzamba cyangwa se akamaramaza, aho rero ibiziga bikomeje kugenda bitogwa mu duce dutandukanye tw'igihugu, na kugeza naho cyane cyane mu ntara ya Bujumbura ifite ibiharuro biri hejuru, bigaragaza ko rero ariyo imaze kwicamo abantu benshi mu buryo budasobanutse. Rero byageze naho urumva muri aya makuru byageze naho ibi rero bigera ku mukuru umuyobozi cyangwa se indongozi ya CNDD FDD rero aho nayo yishwe. Urumva ko byafashe indi ntera. Kuri rwose turasabwa kuba dushikamye, rero n'abajejwe umutekano badufashe cyane kugira rero iki kibazo dufise gitorerwe umuti. Naho rero mu yandi makuru twavuye ko impunzi ziva muri Tanzania rwose ziba zifashwe nabi, niyo zoherejwe ziva mu buhungiro ubona ko zabaye nabi, ubona ko nta kambaro, ubona ko nta suku. Ibyo rero bigaragaza ko CNDD FDD iri ku butegetsi hamwe n'uburongozi bw'u Burundi muri rusange bukomeje kuhonyanga ugateka kazi na muntu, cyane cyane impunzi bafatanyije rero n'iki gihugu cya Tanzania. Ibintu bikomeje kugaragaza ko rwose ubuyobozi dufise ari ntacyo buri gutorera abanyagihugu. Ari nayo mpamvu bamwe mu barongoye bagaragaza ko Neva adashoboye, ko bagomba kumusubirira vyanke bikunde, kandi bakamusubirira yavyemera, yavyanga ku nguvu cyangwa se ku bushake. Rero aya niyo makuru twari tubafisiye none, reka tugushimire kandi uri umuntu w'ingirakamaro kuba udahwema kubana natwe
mu makuru n'ibiganiro vya minsi yose. Fyonda partage usangize bagenzi bawe cyangwa se ababanyi ku bijyanye rero n'amakuru n'ibiganiro tudahwema kushikiriza kuri iyi rebesha kure yanyu ya Isange TV.